Jefa my daughter. Uyusumwe ni gukora akazi. Ahubwo uyu mwanya wo gusenga Imana. Umwanya wo gusenga Imana. Wabonye yuko gukora akazi ari agaciro gusumba gusenga. Tangura gusenga Imana. Tangura gusenga Imana. Mwami ndaje kukwereka Yesu Kristo ibyo nkoreye, ndagushimira, ndagushima kubuzima, ndagushima kubw'urukundo, ndagushima bw'ikimazi watanze. Ko kwizera ikintu utazi ukizera yuko kibaho ariko utazi aho kiba, wofuma wizera ikintu uzi kandi uzi aho kiba naho cyo bakikubesha ariko kikagwa icyo ushaka. Nicyo kimenyetso bari kiki ujye bimenya. Mwami nta yindi Mana ihwanye nawe, reka data yatabaho nari kuba ndihe. Mwami Yesu Kristo utankunda nari kuba ndihe. Gusohora ubuntu n'urukundo rwawe imbabazi za Mwami zankomeje kungira muzima. Ndagushima Yesu Kristo kuri byose. Iyo mwasha gukoresha serivisi zose akagutuza hejuru yoba ari atari Imana. Iyo Mana uko uravuga nigeze kuyizera umunsi umwe ariko niyo yatumye byemererwa nandi sana mu buzima. Gute uretse kubera ikintu ndakwiye gradrakira ni kubera iki oya musiri imbere uzobimenya. Ndiko ndategura ikintu kizotuma twinjira muri 3e guerre mondiale. Gute ikintu cya mbere ngiye kuzana ingwara nyinshi muri iyi si. Cya kabiri nkwize gutinganya muri iyi si. Icya gatatu nkwize ubwicanyi bwisha abantu ku bantu bicanye babaho n'imapira n'abapapaya. Yagaruse. Open! Thank you for your glory. Thank you for your sacrifice, Jehovah. No one can compare to your name, Yahweh. No one can compare to your name, Jehovah Rapha. Yesu Kristo ndavuze turakoze kubwo buntu n'imbabazi zawe. Yakoze mu biki? I ask you. Every time I tell you, sinye amasengesho muri urugo. Ariko amatwi yawe niyumva, ubwenge bwawe niburuko burakora. Buri segonda, buri mwanya, buri saa uguma man mpaka wapi? Listen brother, I will never stop to pray. Nirakubwiye ayo masengesho usenga niyo yatumye mbimfuvyi. Ariko ubwenge bwawe ni bwumva. Imana nihemuka. Imana jewe senga nihemuka. Urahemuka kenshi. Iyo Mana usenga uramaze kwibona ukunisa. Iyo Mana urasenga. Iyo Mana isa gute? Imeze gute? Ko nawe yakugize imfuvyi anuka kubikurikira inyuma. Kandi kuno uri kuriyumvira we waratakaye. Umviriza. Petit frère wawe yarapfuye arwaye diabete. Ubwo amasengesho bakubwira yuko azokira ariko na n'umunsi n'umwe yigeze yakira yarapfuye. Kandi bizeye iyo Mana yawe yuko ushobora kumukiza. Bizera yuko tantine wawe mubwiye yagoye cancer yo mu mutwe. Bagusengera bavuga yuko bavuga ama prophetic adasanzwe yikazokira ariko niyakize yarafuye ariko urushira kubona iyo Mana kikira kubesha. Never. Chika kumenya icyo Imana yawe yagusezeranye basi. Jefa, amahoro y'Imana ari kumwe nawe kuko ari we watoranije gusenga mu basenga. Ntuzukurikirane ingeso za bene wanyu
kuko bafise imana basenga. Iyo mana ifise imbaraga z'umwijima. Rero utegerezwa gusenga kugira ngo uzoyineshe. Tora. Ni Bibiliya yera niza kugufasha mu kunesha izo mbaraga z'umwijima. Yasezeraniye ubugingo budashira, yamawe ububasha wo gufata decision kw'isi no mwijuru ukumvika. Waho wikuvuga ati yaguhaye. Kope, uranzi, iyi niyo ntango kuko ari wowe uri intango. Isi kuva kera yari ikuzi, niyo mpamvu yakwiremeye kugira ngo uyitware. Rero reka tugushikanirize icyo natwe twasigiwe, kuko ku isi yose uhereye ku ntango gushika ku iherezo atawundi abikwiye atari wewe. Iyi nkoni niyo ifise imbaraga zo gutwara isi yose, kandi icyo uzoshaka cyose uzogisaba iyi nkoni. Uzoyirinde nk'uko natwe twayirinze. Icyo nzovuma kwisi no mu kuzimu kizoba kivumwe. Mugihe nzotanga sacrifice ku mwanya bizotuma anyita izina rya Dracula, the son of the devil. Urahagarika gusenga ntuhagarika? No. Ukuri